icyatumye ndanayishira hanze kapo yanjye no kubera menace z'abantu bamuvuga uko bashaka kugira ibyo bintu bibe narindiriye umwanya mwinshi cyane ariko uno munsi ndabona ariko ngira nsubire muri bya bindi cyo gituma mvuga ati Sanistars. Ndabaramukije ndabaha n'ikaze mwe mumaze kugira subscribe kuri channel yacu ya Sanistars TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivana naho mutwumviririje n'umwanya mutwumviririje muri iyi ni Sanistars TV. Turaramukije rero abariko baradukurikira bari mu gihugu cacu Burundi, abariko baradukurikira bari mu bihugu duhana imbibe nka Tanzania, Congo, Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, abari muri diaspora, abarundi canke abashobora kumva ururimi rw'ikirundi muri Amerika, Australia, Europe, Aziya ndetse n'ahandi. Tubahaye ikaze mu kiganiro cacu no munsi. Twakiriye umuririmbyi w'umurundi, umuririmbyi abatari bake mwamenye akorera muri Empire Avenue, bamwita Bain Turo. Tumwakira ku murongo wa telefone, aho rero muzi yuko haraheze iminsi atari myinshi hagiye video y'urukoza soni nkuko novyita, kandi sinaje gusa, abatari bake niko mubibona kandi ninako mwabibonye. Bari kumwe rero no yita umukunzi wiwe Nice Sky. Iyi video yagira avugwa ko ibitari bike, bamwe tibarenze imico nakaranga vy'igihugu cacu Burundi, abandi tibatukishije ugwaruka rw'u Burundi, aha gushika yaho Empire Avenue ifata ingingo yo kwirukana Bain Turo muri Empire Avenue. Ngana kwibutsa ko kandi ibitari bike vyagiye birakoreka kubera ino video Nice Sky yakoranije amateleviziyo akorera hariya mu gisagara ca Bujumbura, agira icavuze ku bijanye n'ino video ndetse anasaba n'imbabazi. Nuko twabonye n'ama interview atari make yagiye arakogwa na Bain Turo, aho rero yagiye arasaba imbabazi. Sanistars TV twahisemwo kumuhamagara tumubaze ibitari bike ku bijanye n'ino video ndetse naho situation igeze. Tugwaye ikaze gukurikirana neza ikiyago twagiranye na Bain Turo biciye ku murongo wa telefone. Kumbure uraja kumva ibitari bike muri vyinshi wibaza ko waruzi ariko havusanga utaruzi. Sisiti promoter namwakuye, tuguhaye ikaze. Halo Bain Turo. halo Umeze neza? ndashima uhoraho, wewe? Nanje ndashima. Ni Sisiti promoter tukwakuye Gitega, ni Sanistars TV. Yego. Mwamaze kuryama? Oya, ndimaso. So twari tubahamagaye kugira ngo tuvugane kuri situation yari igize iminsi kiravugwa, ibintu bigize iminsi bivugwa byabashikiye. Donc iriya video muri kumwe na Nice Sky bivugwa ko ashobora no kuba ari madamu wawe. Ari tubaze rero twashaka kubabaza kugira ngo tumenye situation igeze. Navyo twabaza kujanye nuko video yasohotse, kuko mwarabisiguye bihagije, muravuga yuko video yasohotse, donc video ari mwe mwayifashe mugabo atari mwe mwayisohoye. Twari twifuza kumenya rero imvo yabatumye mufata video nkiriya. Nashaka mvuga ati ntidusubire kugaruka kuri iyo video kuko tuzoba two turayipromotinga ku buryo n'utayibonye uje kwiraba. Ahubwo twoja mu bindi byotuma iyo histoire ihava, hakaza ikindi kintu ciza mu bantu, mu matwi y'abantu. So nta kibazo, turumva ko mudashobora kubitwishura, ariko entre mwari muri famille ya, donc mwari muri lebo ya Empire Avenue. Hama Empire Avenue yarasohoye ikete ko mushobora kuba mwahagaritswe hariya, ariko kandi twabonye yuko Nice Sky yaragishije press conference, hama arasaba imbabazi, arasaba imbabazi, aravuga ati nubwo ndazisavye jewe kandi ntari Bain Turo, ndazisavye nka donc nk'umukunzi wanje, ndazimusabiye, asaba imbabazi sabi. Nawe no musi hasohotse ama interview uri kuravuga ati ndasavye imbabazi kuko narabonekesheje nabi umuryango wanje, ariko ndasavye ko bombabarira kuko ntawe ubaha adacumura. Bo bamaze kukwishura byo bimeze gute? Ariko ndaze
mvuge nti umurundi wese ahari yafashe initiative yo kunsabira imbabazi kungwanira ataco mfise ndamuhemba atake ariko akavuga ati urukundo rw'irya mfuvyi reka ndamugwanira mbanje kumushimira kandi n'ivyo agaciro kuri jewe kuba ndamufise hanyuma ibijanye no kwishurwa ntabwo baranyishura nta feedback nini hari ahubwo ndiko ndagwana bariko bomfasha ama platform yanje nadandariza ku muziki kugira basi niba bitazokunda mbandanye ubuzima bwanje kuko ndakeneye kubaho ndakeneye kudatakaza kandi umwanya yego yes Bain Turo abatari bake bari mu marebo ukunda gusanga ubuzima bwabo kuva hasi gushika hejuru buba bufashwe mu ntoki na rebo no kuvuga nshatse kugaruka kumenya neza na neza ubu aho usanzwe uri kuko ndibaza ko uburaro n'uburamuko bwa Empire Avenue sinzi mugabo bivana na kontra mufitani mwari mufitani Empire yafata nk'umwana wabo ibintu byose nakimira ariko ubu rero ndatanguye kutabibona ko hariho byinshi nari amanuwaye niki ntanguye kugira ubwoba bwabyo ko bizogenda nicyo gituma maze iminsi ntamerewe neza mu bitekerezo ariko ndizeye ko ejo bundi Imana idata hazoboneka undi muntu yomfasha nkabandanya niyungunganya mba ubu rero muri heka Bain Turo ndi mu rugo aho wahora uba iyo nahora hariho na Empire murapanze hariho na Empire barabwiye ko atazosubira kuriha kandi erega iyo mutari muri contact kandi urumva ntabwo uca wizera kuri inzu kandi wasezerewe mu bikorwa rero ibintu nuko bimeze ahubwo ndiko ndiyumvira kambe y'ubuzima nakoresha kugira mbandanye mbaho so ikindi kintu numva norangiza ikiganiro ndakubajije hari abo mwahora muvugana kame muri Empire begereye Satbi nka Can't Be chahe madamu we very nice nawe muravugana inbox wumve ico bo batekereza hari ya bele arampa umwanya akanyumviriza ndamutuma ariko nawe yambwira ati umwanzuro wafashwe urakomeye ntabwo bariko nanje ariko ndindira imbere umugabo ati ngo ashobora kubyuka agahindura ibitekerezo ariko igikuru si icyo cyo guhindura ibitekerezo ahubwo ndaba timing yanjye narindiriye umwanya mwinshi cyane ariko uno munsi ndabona ariko ngira nsubire muri bya bindi cyo gituma mvuga ati ntabwo nshobora gufata umwanya munini wo gutakaza Bain Turo kubijanye na Nice Sky yatangaje ko mumaranye imyaka 3 mwari imyaka 3 muri fiancé cyangwa mwabana oya ntimugume mwibaza ngo ndamaze kurongora oya n'umukunzi n'umukunzi mwari imyaka 3 muri abakunzi gusa yego turabakunzi hama kubijanye n'ubuzima bwiwe nawe abayeho gute ubu na hamwe na wakarite yarasanzwe akorera ndabona yuko wewe banamutahuye ujyanye n'ubuzima bwiwe ujya n'umukobwa navuga ko ari hasha arafutinga cyane kugira abeho nicyo gituma muri ibi bihugu byacu bya Afurika uri umugore ukagira icyo uhaye amaboko benshi bakwita indaya baba bazi ko umukobwa ari umuntu wo gusabiriza gusa ariko iyo babonye ko atanguye gukora bamuha amazina menshi ni ikintu cyambabaje cyane nk'umuntu nkunda numva abantu bamwita indaya kikagenda ariko ni byiza ko
novuga amategeko akingira abakenyezi yobaho. Rimwe rimwe turafata nabi bashiki bacu, mama bacu, abagore bacu, kandi aribo nkingi y'igihugu. Rero novuga ibintu ni kugira ko byohinduka, gutreta abandi nk'abapiti n'agariki. Abavuga ko ari base mwakoze kugira ngo muje kwihita muvugangwe uwo babwira iki byo bari byo cyose ibyo? Ntabwo nizerera muri base kuko mfise impano yanje y'umuziki niyo nishira imbere. Couple yanje yari imaze imyaka 3 ariko ntabyo waruzi. Kubera nahise ari mubi cyane ntari fier yo kumushira hanze, ariko nuko nkunda gushira ubuzima bwanjye buri privé nkabushira kuri social media. Rero icyatumye ndanayishira hanze kapo yanjye no kubera menace z'abantu bamuvuga uko bashaka kugira ibyo bintu bibe stopped. Abantu nabo biyumvira uko ni ya mind of judgment, umuntu ajudging uko ashaka. Ni nka kwa kundi wigeza kuyigira kumbwira ati narahinduye izina kubera abantu banyita ku izina ryanjye ari umukobwa, ari bakobwa. Iyo ni mind of judgment, so let them say it. Akajambo kanyuma tworangiza kino kiyago tugiranye kuri telefone, ku murongo wa telefone, kumbure ubwira abarundi kazi, abakunzi umuziki mu Burundi muri rusangi ndetse n'abakunzi muri rusangi naka ka Bain Turo. Ndasubiye gufukama imbere y'umuntu wese nagiriye kosa nkamukitaja, yugurura umutima wiwe amparire, ahubwo amfashe guhindura isura yanjye. Ndaza abarundi benshi barafatanye mu nda, baravuga ati reka dufashe ijya mfuvyi ibyo ntazi amagorwa arimwo. Imana ibampezagirire, ihezagire urubyaro rwabo. Nanjye ndemeye yuko uzokora ibishoboka byose kugira ngo ibi bibaye ntibizosubire kuba, kandi mfashe n'ugwaruka bikunze hakagira umuntu avuga ati ndamufashe shiki rya muhungu no kwemera no kuzunguruka igihugu cyose ku masomero ahantu hose ugwaruka rukoranira kugira ngo ndabigishe, ndanababwire akaga k'imbuga ngurukana bumenyi n'ukuntu bobyirinda ngo ibi bimbaye ko ntibizosubire bimbeko. Ndabigisha ukuntu bokwirinda umugera wa sida ndetse n'abigeme kwirinda gutwara imbanyi batwara hataragera, kuko icyo nacyo nyine n'ikibazo kiduhanze twebwe ugwaruka. Ego, nta butumwa wotanga ku muryango wa Empire Avenue donc kuri staff yose? Je ndavuga n'ubu nakubwiye, nasabye imbabazi umuntu ari we wese, ariko nongera nsaba n'abarundi mumfashe uko ngo abantu baje bagakora ikintu kiragira ingufu. Namwe mumfashe musabire imbabazi, ndabe ko nosubira mu kazi ka minsi yose kugira ngo za ndoto zanje niyumvira ndabe ko nozekereza basi. Ego, hari kete ryanditswe, ririya kete ryo urivuga ku iki? Abarundi baranditse kete twararibonye bandikira Empire Avenue. N'urukundo rw'abantu n'ubu baguma bagwana baraba, kuko nta kintu woha abantu kugira ngo bakwiyumvemo bakundi, ariko bonyine nibo babyihitiyemo atagahato baramfasha, kuko ngo abantu ni ikintu gikomeye. Udafasha abantu nta kintu bufise ku isi. Rero barabikoze binyereka how much bambabariye, bakugurura umutima. Ibaze nk'ubu ndagusabye imbabazi ukazinyima, umuntu atazi umwanya avira ku isi. Mbega upfuye ufise icyaha utambabariye, uhoraho yo kubabarira? Oya. Ariko ko buguruye imitima bakambabarira, bakansabira n'imbabazi, ndeka mvuge nk'Imana ibahezagire.
Yes, Bain Turo tugushimira tukifuriza no kubandanya ugira ijoro ryiza malgré ko bisanzwe tameze neza ariko Imana izobikora. Turagushimiye Bain Turo. Ndashimye kandi nongera nshimira abanyagitega batwakiriye babandanye banyereka urukundo nanje ntacyo ntazokora kugira ngo neze uyu muziki wacu imbere naho ibyago bituma byitambika. Turagushimiye mugira ijoro ryiza. Namwe. Sanistars.